muzokwige mwicaye neza hanyuma mumenye nico tubipfurije. Uwo ni umunezero warangwa ku ishuri shingiro Stella Matutina hamwe n'ishuri ritoya shingiro Kizito Mweranda, aho kuri uwa kabiri bari baramutse bashikirizwa imfashanyo y'intebe zigira ku 115 hamwe n'ibitabo 200 bigizwe n'ivy'ikirundi, igifaransa n'igiswahili. Bikaba byatanzwe n'ishiramwe Western Union ifatikanije n'amabanki akorera mu Burundi. Alida Ninahazwe asanzwe akorera muri iryo shirahamwe aratubwira igituma bahisemo gufasha igisata c'indero. Ishiramwe ryacu Western Union ifatanije n'ayo mabanki Interbank, Ecobank, Finbank, BBCI, Poste na CRDB. Turategura ibihe vyo kwimenyekanisha, muri ibihe vyo kwimenyekanisha naho tuja dutegura n'igikorwa cyo gutanga imfashanyo ku bantu babikeneye. Western Union irakorana n'abanyeshure kwa ari abavyeyi benshi bayikoresha mu kurungikira amahera abanyeshure biga kure. Iyo rero turonse akaryo kwibuka amashure naho turabikora kugira ngo twerekane ko turiho kandi tunezerewe ko turiho ku bwabo. N'abayobozi barongoye amashure uko ari babiri bavuga ko akanyamuneza ntangere kuri bo. Turafise umunezero mwinshi, akajambo dufise nako kwiruhutsa kuko intebe cyari kibazo kinini cyane kuri ino shuri. Tuba dufise ikibazo cyo kwakira abanyeshuri kuko bari benshi, intebe nazo zari zishaje, zari zikuze kandi uburyo bwo kuzigura nabwo ntibwari kirenga. Turahimbawe kuko tuca tubona ko hariho abantu bashigikira ibikorwa vyacu, hanyuma natwe bikadutera intege yo gushishikara ibikorwa vyacu byo kurera abana, cane cane abana bagendana ubumuga dusanzwe dufise muri iki kigo. Iyi mfashanyo ije hageze kuko twari tuyikeneye kugira ngo itunganire mu bikorwa vyacu vya misi yose byo kurera ugwaruka. N'abana nabo baremeza ko bari bafise ubukene bw'ivyo bikoresho kandi barashimiye ngabire. Jeni yumva neza, ndabona haje amashirahamwe gutufasha ku bintu by'intebe. Twatubuza ibitabo, twicara nabi, twasoma nabi. Muga aya mashirahamwe yatwimvuye ko Stella Matutina guduha ibitabo, guduha intebe bagize neza cyane. Ayo mashuri uko ari abiri, ryaba irya Stella Matutina rigizwe n'abana bashika 1500, ryaba irya Kizito Mweranda rifise abana 256, bose baratera kamo abandi bagira neza kuza kubashigikira.